Turamutse twanga tubashimira abakunzi ba Ivyacu TV namwe mwese mudengesha kurikirana ibiganiro bica kuri channel ya YouTube yacu. Uno musi tugiye kugaruka cyane kuvyerekeye runo rugendo ndetse n'ano majambo Satubi n'umukunzi wiwe Bernice bagenda bacisha ku mbuga zitandukanye. Mbega zoba zigamije iki? Mbega n'igiki vyo bivyihishe inyuma? Ese koko urukundo rwabo rwaheze? Tugaragaje kuraba mu vyo bagenda bandika canke n'ibindi bintu bivyihishe inyuma. Nubwo ndakubwira ko neza na neza ku munsi wa hirya yejo niho vyatanguye kumenyekana, aho Satubi yatanguye kwandika ati sinigeze amenya yuko vyogera ha canke vyoshika tukankana. Mukanya naho Bernice amusubiza haciye amasaha 2 nawe avuga ati leave me alone. Ariko haciye akandi kanya uno munsi naho mu gatondo Satubi yanditse ati iyo abishoboka nari kwihindura nkinjira mu mubiri wa rayi akuntwaye nkaguha kabizu ntigeze ndaguha nkagukorera n'ivyo ntigeze nkora. Ariko dukubitiye naho ivyo vyaca kuri Facebook no munsi twagize ko dukubitira n'ubundi kuri Instagram kugira ngo tubashe kuraba bimwe n'ibindi bigana bivugwa. Nuko Bernice yanditse ati don't trust, acashiraho emoji yo gutangara, hanyuma ati never, kuvuga ati ntiwizere umuntu n'umwe. Ati ivyo rero tugerageje ko tubiraba tukaraba n'akahise k'umuziki w'abano baririmbye Bernice ndetse na Satubi. Nta kindi kintu twahisemo kugira ngo tubabwire nkuko nyene twamatutoza, nuko neza neza iyo Satubi canke Bernice ariko yiteguye gusohora ikintu, nuko misi yose bama bagira akantu kakabeza, akantu kagashowbiz. Ubwo rero kaba bishobora kuba ari imisari iri mu ndirimbo boba bagiye gusohora, kandi iyo ndirimbo akaba ari indirimbo bakoranye neza neza n'umu DJ Philbite. Iyo ndirimbo akaba ivuga mu bintu byo gucana inyuma, ariyo cheat to cheat, uko ni cheating bivuye mu cheat naho ni triche, guca inyuma umuntu. Ntawo byibagira yuko Satubi yigeze kuvuga ikagwaye kansere mu gusohora indirimbo yitwa Iwacu. Na mu mwaka weze naho Satubi na Bernice nawe bongeye kubivuga yuko bahebanye, ariko mu nyuma tuza kumenya yuko bagiye gusohora uburirimbo. Ibi rero bishobora n'ubundi kutwemeza neza na neza 100% yuko ahubwo Satubi mu misi yeze haciyeho bavuga yuko yoba biteguye kwibaruka ikibondo n'umukunzi wiwe Bernice. Ubwo rero akaba atomuta namba muri ico kibazo namba, ahubwo ari ya beze n'ubundi bari bakeneye kugira ngo indirimbo biteguye gusohora izoze ifise inguvu neza, abantu bayiteguriye neza neza mu majambo arimwo nkuko nyene babisanzwe bimeze, nkuko umusari nyene babisanzwe bimeze, yuko akora akantu kugira ngo ategure inzira y'ikikogwa yiteguriye kuzosohora mu misi iza. Novuga yuko ano majambo ari kimwe mu bintu bigenda bishimangira neza na neza akazi biteguye gushiraho kiyo ndirimbo to cheat, Bernice featuring Satubi hamwe na DJ Philbite. Mwe muragira subscribe, mwe mutarabikora kuri channel ya YouTube yacu, mugenda mugira share, like, comment kugira ngo wewe nanje tugume ku mwanya w'amakuru agenda avugwa hano muri Buja Flavor. Big up sana wewe washe kubona ino video, nizere